Yo 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 yo. Akunzi wa Star TV, how are you? Mumeze neza cyane. Amazina yanjye ni Star Boy the Ship, Mr Recorder, Mr Meat, Mr Kimararungu, Mr Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Dukundi Imana yaturemye kwera ko ni mumera z'umwaka. Dukora ibikorwa byiza byinshi bitandukanye. Now ndi kuri Airport International Melchior Ndadaye, turi mu ngwami bwa Star TV all from Africa, Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose, niho dukorera hose mu mpande zose zine zisi, ndavuga Asia, America, Africa ndetse na Australia. Tuje kwa Ndori nyene, tuje gutegera mama wanje avuye hanze, bamwita Ndori Chima. Niwe yatuzanye hano, turi kumwe n'aba artiste batandukanye. Nabonye Divine Light, umwandisi w'indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana, niwe turi rero icyo no babwira ati muwe nyene ready kuraba kino kiganiro. Ni kiganiro kiryoshe ndetse n'umuntu avuye hanze, ni mama wanje bamwita Ndori Chima. Araje anytime ngira ndabatemwo. Murabizi ko kuri Star TV cyo no gusaba ni gukora sabone ikwize biriya bihumbi jana. Mukanya nenda bereke twagi. Let me show you the show. Sanzwe nkuko musanzwe mubiza, amazina ni Esperance Ndori Chima, nkaba ndi umurundi kazi navukiye ngaha anye. Uwombaza ngo impamvu nje hano, nje mu gihugu cyacu cya mbere, hanyuma icya kabiri nsanzwe nkorera ibikorwa hano nkuko mubibona, twambaye uniforme zanditse Rukundo na Fondation Esperance. Ni gikorwa ni fondation natanguje hano ifasha abantu bakeneye ubufasha. Hanyuma nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi, naje gukora igikorwa gishasha. Hari indirimbo ngiye gusohora vuba muri uku kwezi kwa 12 zizosohoka ari 2. Ego ivyo bikorwa abatabizi ni bihe muzobibandaniriza he? Kumva mwari musanzwe mubikora ivyo bikorwa byo kugira abo mufashije? Ego hariho programme dufise tuzogenda mu ntara yo mu Kayanza, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muheri Yerusalemu hama mugende Yudaya n'ahandi hose. Jewe nturuka mu Kayanza, ubu rero uku kwezi kwa 12 nzoja gukorera igikorwa cy'urukundo mu ntara ya Kayanza. Ni naho nzosoherera indirimbo, nukuvuga amasanamu nzoyakorera mu ntara y'iwacu mu Kayanza. Tukiraho nyene hari abarundi bagiriwe bakwe ba mu mahanga, bashobora kuba bafise n'uburyo nk'ubwo mufise canke n'abasumbye, ariko rimwe na rimwe batibuka igihugu cabibarutse ngo bagishe agacumu kumwe bagiterereye. Akamo mutera abandi muri kumwe mu mahanga n'aka? Mu bisanzwe abantu bakunda kuvuga ngo iyo ukoze igikorwa ciza ngo ni vyiza yuko kinyegeza kubishira ku mugaragaro, ngo nukuyereka canke nukuyiyemeza.
ariko twahisemo kubishyira ku mugaragaro kugira ngo dutere intege cyangwa tube akarorero k'abatabikora. Niyo mpamvu ibi tuko turakora tukabishyira mu masanamu tukabishyira mu social media no kugira ngo abasanzwe bafise uburyo batabikora nabo nyene tubabera akarorero keza bave ibuzimu baje ibuntu bafashe bene wabo. Twitege rero iki kiringo cyose ugiye kumara mu gihugu cy'u Burundi n'ibikorwa byawe ugiye kurangura nyamukuru. Ibikorwa nyamukuru ngiye kurangura ni ibikorwa vya fondation, hanyuma ibindi navyo ni vy'indirimbo nzosohorera hano nkuko musanzwe mubizi maze gusora indirimbo zirenga 6, hanyuma zose nazikoreye mu Burundi. Imbere yuko nza ubuunya hariho imwe nafatiye amasanamu muri Canada nzosohora mu kwa 12, ariko izisigaye nzozikorera amasanamu ngari. Habambagije bati kubera iki ukorera ibikorwa mu Burundi? Nuko mba nshaka guteza imbere ugwaruka rw'iwacu, umuziki abana b'i Burundi bakora, nk'aba producer nk'aba director babikora neza gose, kubera ko duteza imbere abanyamahanga kandi ngahi iwacu dufise abana bafise impano nziza cyane. Twabonye tuje kukwakira kumwe n'undi muririmvyi asanzwe akorera ngaha nyene Divine, isano riri hagati yanyu n'ijyanye. Isano dufitane na Divine, uyu ni mwene data muri Kristo, niyo sano ya mbere tuvukana muri Kristo, niyo sano ya mbere. Isano ya kabiri dusangiye umuhamagaro n'umuririmvyikazi nka umuririmvyikazi, kandi nukuri ndamukunda, n'umwana yitabira cyane igikorwa c'Imana kandi akabikora atanyungu ategereje inyuma y'igikorwa akora. Ego nta gikorwa mufise muzokora cyane gose, turiteze gusohora indirimbo hamwe. Iyo ndirimbo izoba ari nziza cyane, niyo ndayumvirije nja mu mwuka. Divine wewe kugawe inshuti kwa Esperance Ndorichima mwahuye gute? Twahuye kubera umurimo Imana yadushizemo kuririmbira Imana. Ndabaza ko indirimbo twanyure vuba ndayikunda cyane, ni nayo yatumye mpura nawe mu buryo buboneka. Hama tuba inshuti ya mbere umuvyeyi je nkunda kumwita mama, ndazi igituma nawe kandi ampamagara mafiye. Hari ibyo dusanzwe dukorana nyene amfasha nyene inbox. Ariko kuvyerekeranye n'imipira ku badatahura urukundo uyu mupira mubona twanditse ku rukundo ni indirimbo imwe muzo nzosohora mu kwa 12. Niyo ndirimbo ya mbere nzoshikiriza abarundi n'amahanga ivuga igikorwa cy'urukundo, ngo urukundo rurakenewe muri twese, yaba uri umukristo utari umukristo, urukundo rurakenewe mu nzego zose. Rero uyu mupira uri kuvuga indirimbo tugiye gusohora. Murabona yuko twashize ko na logo y'intuzenye ya fondation, nuko birahura kuko fondation tuyikora mu rukundo, kandi n'indirimbo tuzosohora titre yayo ni urukundo. Yego ukiri ngaha mu gihugu hari ico wari wemereye abakunzi bawe yuko hazoshobora gukorwa igiteramo kinini, sinzi ko ubu ari uje kubikora cyangwa babandanye bari. Oya ntabwo nje gukora igiteramo kinini nya, kubera yuko ivyo nyabisaba yuko tuba turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, kandi bisaba yuko duhuza igihe, kuko murabona yuko bamwe tuva mu bihugu no kuvuga mu mahanga, bisaba uburyo, bigasaba n'umwanya, bigasaba ibintu byinshi. Ubwo rero nihagera yuko tuzogikora ndiko ndabisengera kandi ndiko ndabishira mu ngiro. Ego twaguma tumva ibintu bya mu kwa 12 mu kwa kangahe, Esperance agiye kumara ikiringo kingana gute? Bivanye n'ubuzima bwa misi yose. Jewe nsanzwe ndi umumama, mfise abana, mfise ibikorwa nkora vya misi yose, kandi nkakorera Imana. Nukuvuga yuko nta gihe kirekire nzomara hano, mugabo Noel nzoyirira hano. Ego mu mahanga nivyoroshe kumbure gusenga cyane guhimbaza Imana yaturemye. Hari benshi bivanye n'ubuzima tuba turimo,
twambaza Imana tukavuga ati Imana dufashe kiriya kintu dushaka kugira ariko tugasenga ariko tubibazo mbega biroroha kuri mwebwe muri mu mahanga gusenga Imana kuma yuko gusenga Imana mu gihe mufise mu kimwe cyose cyane gose gusenga Imana ntibisaba yuko ufata amasaha 5 wiherereye ushobora kuba uri mu modoka ugasenga ushobora kuba uri muri toilette ugasenga ushobora kuba uri muri saro ugasenga nukuvuga yuko aho boneye umwanya ahariho hose naho utosenga n'ijwi rirenga usenge mu mutima Imana irakumva rero nta mpamvu nimwe ihari ngo nuko tuba mu mahanga canke dufise ibikorwa byinshi jewe ndi mu bantu bari busy cyane ariko ndakorera Imana ndayiha umwanya kuko nayimpa umwanya ukuye amasaha 28 ku munsi impa sinobura n'iminota 30 ndayiha ubwe ko ndori cima ari muri bino kuririmba kugira ahimbaza Imana cyangwa abirimo jewe natanguye kuririmba mfise imyaka 9 abumvise ubuhamya bwanje kera barabizi kuririmba ntabwo ndabikora kugira ngo ndabikuremwo amafaranga cyangwa ibindi ndabikora kugira ngo nzane benshi mu gakiza nukuvuga n'indirimbo zanje uzumvise neza zirimwo ubutumwa bwiza jewe indirimbo zanje ni ubutumwa bwiza mba ndiko ndamamaza mu isi urakoze cyane reka tugushimire twizere ko tuzogumana no mu biganiro murakoze cyane ahubwo ni muntu hari mu micopo niyo nkumbuye ego